Bakunzi ba Moya Channel TV ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana kuri mwese. Nipfuza no kubwira abantu bitameze neza, abagwaye, abafise ibibazo bitandukanye ko uhoraho azobagirira neza. Ndabaherera ikaze mu kiganiro cacu ICIRORE. Uyu munsi mu kiganiro cacu ICIRORE dufise umutumire adasanzwe nkuko mubibona. Ego nanipfuza kumuha kaze anatwitondore. Murakoze cyane kandi ndaramukije abariko badukurikirana abakunzi ba Moya TV. Ego rero amazina yanje ni Apotre ICIRORE, nkaba mpagarara imbere y'amateka ishengero Vision de Jesus Christ. Ndumugabo ego cyane atari ubwanwa ari pataro gusa, mugabo ndubatse ndabize umufasha n'abana. Ego mba rero ndi serugo. Ego Imana ishimwe cyane. Biranyoroheye gose kuri serugo kandi ko ufise umuryango ukaba kandi uri na Apotre, kuko uyu munsi nanipfuza ko tuganira ku kibazo cerekeranye, si kibazo kuri suje yerekeranye n'ingene twogira novuga équilibre hagati y'ubuzima bw'Ikristo n'ubuzima bwo mu rugo, nko ku karorero hagati ibikorwa byo mu rusengero. Ego cyane na responsabilité zo mu rugo cyane, nk'umupapa nk'umupasteur. Mwebwe murabifisiye ko ubuhamya experience, twifuza ko musangiza abandi abapasteur bagenzi banyu kugira ngo turabe uko twokwirinda yuko twava duhengamira muri kimwe ugasanga ikindi nikiko kigenda neza, ugasanga twagehengamiye ku rushengero mu rugo biriko birapfa. Ego bo murakoze cyane, ahubwo ndabashimiye ko iki kiganiro ni yambere ndagikoze. Ndakunda kwakira abamenyesha amakuru, mugabo ni yambere bambaje kuri kibazo kandi kiri mu bibazo mu by'ukuri by'inkoramutima, kuko iyo hatabaye ukumenya uruhara rw'umugabo mu rugo, nubwo we bari pastori akamenya n'ibyo agiye ku rusengero, hari igihe rero usanga nkuko mwabivuze yitayeho kimwe, swata akitaho iby'urusengero akibagira ibyo mu rugo. Ibyo nabyo rero birafite icyo byonona kandi kimwe gipfuye cica ikindi. Ego na cyane cyane rero ndabashimiye kuri iki kintu, kuko ndaza ko kijya gufasha abatari bake, kuko hariho n'abishigikira bamubwira icyo adakoze neza mu rugo akisobanura ko abari mu bikorwa by'Imana. Muga mu bisanzwe Imana byose ifise ingene yabitanze kandi yabihaye umuntu kugira amenye ingene abitunganya. Ntacyo kwisobanura kirimo, kuko ijambo ry'Imana rikwiye cyo umugabo ajejwe mu rugo niyo avize umuhamagaro icyo akora ku rusengero. Yego cyane nuko urumva hariho abashinga ntahe, ariko kandi hariho n'abakenyezi. Hari umukenyezi usanga ari ndafise ibikorwa kwishengero, ndumuririmbyi, ndumwinginzi, ugasanga yamafise ibintu agenda arasigurira umufasha, ugasanga no mu rugo by'ukuri uwo mufasoni ntakihaba, avyuka mu gitondo agenda yamafise kwisonzesha n'ivyo gusenga si bibi. Bakunze ba Moya Channel TV ndiko turababuza gusenga, ariko turagomba ngo habemo urutonde kuko n'Imana yacu ni nyarutonde. Yego cyane tugira icyo tubwiye abantu. Yego cyane tugira icyo tubwiye vraiment abo bantu, kugira ngo ingo zitabagwe, kuko ari ingo nyinshi by'ukuri usanga umumama afise umugabo w'umupasteri akamuraba, ngira ngo peut-être ariko arigisha nko mu rusengero, agasanga wa mugabo abona imbere y'abantu si wazi mu rugo. Yego cyane nibyo bo nibaza ko ijambo ry'Imana abantu kurisoma ni kimwe, mugabo kurishira mu ngiro hari igihe bagora. Mu by'ukuri Pawulo yandikiye Timoteyo na Tito baramubwira nihagera gutoranya canke gushiraho abarongora urusengero, hariho ivyo barinda kuraba. Ikintu ca mbere baraba yuko afise umugore umwe n'abana, kandi ko ari umugabo mu by'ukuri atagira umugayo mu rugo iwe. Uravyumva? Ivyo atavyujuje musango ntabakwiye kuba umurongozi w'ishengero. Bibiliya kavuga ngo udashoboye kurongora ishengero ryo mu rugo iwe yoshobora gutirindi ririmo kandi yo ryamunaniye. Kurongora ishengero ryo mu rugo rero ntibisobanura kuba shefu.
gusa ngo bavuye ngo ni papa canke ni we serugo mu bisanga kurongora no kuvuga hariho de responsabilité, hariho imirimo utegeza kubanza kuzuza kugira witwe umurongozi mwiza mu rugo. Uri umukozi w'Imana ugomba kumenya ku ndero y'abana, yego cyane, sivyo? Ntuvuye ngo uyisigiye umugore wenyene hagira kaba ngo niwe wareze nabi. Utegeza kumenya ko umugore wazo wo kwambara, abana bawe ko bambara, utegeza kumenya mbega bafungura gute, utegeza kumenya amaproje yo mu rugo ukayakora, mukayaganira ko n'umufasha n'abana iyo bakuze mukabivugana. Rero iyo ibyo ubikora biranakorohera no kuja kurongora ishengero ngo ugigishe, ko mu bisango ugigisha biri muri wewe, sivyo? Hamwe n'abantu bavuga ati bijye rikaravuga nivyo kuko aranabikora, sivyo? Mugabo biragoye ingene uja kumvisha abantu yuhogira ingo zabo zimererwe neza ari uko boganira n'abagore babo, kandi wewe gwawe mutigira muganira wa mutaha imisi yose bwiye canke gaca handi wikoreye imitwaro y'abandi, wirura mu rura abandi, wawe nawe ararusha yabuze umuruhura, bica bigorana. Rero muri ico gihe umugabo agomba kumenya d'abord ishengero rikuru Imana zo mubaza rya mbere niriye, siririya tujamo kuwa Mungu, irya mbere ni ryo mu rugo, ryo mu nzu. Hariho akantu k'agashema nigeze kubona, aho umuntu yagerageje gushushanya aravuga ko Imana iri hejuru, hagasubira umugabo umuryango muri rusange, hagasubira ishengero hamwe inshuti n'abagenzi. Niko bimeze. Urumva ni by'ukuri ivyo mushikirije ni by'ukuri twari dukwiye nyene kuraba ingene tugira ikiribwa. Hanyuma ko bapfasone nabo gapasa, ko bapfasone wari wabikomoje ko kare, bavuga hariho abadamu iyo bagiye gusenga mu rusengero, cyane cyane mu ngo z'abarokore niho nkunda kubibona. Ivyo tugomba kutubivuge gutyo, aho umuntu avuga ngo yuzuye mpwemu, yuzuye ubushobozi, ibintu byose yabishize mu masengesho, yabishize mu mpwemu, ibindi ntakirimwo, akibagira yuko icamuzanye mu rugo, icatumye ubukwe buba, akitwa umugore wa naka, ntiyaraje kumusengera. Ntiyari yabuze abamusengera. Hariho ibindi bikorwa yamurondereye ategeza kumufasha, kuko rero biragoye yuko umufasha cyangwa umudamu akubwira ngo nta mwanya yuko kuryamana n'umugabo agifise, yibereye mu masengesho. Umugabo nawe ntibikunda, kandi Bibiliya muharezo, kuko mu gitabo cy'Abanyekorino ca mbere kiravuga ngo umubiri w'umugore ugabwa n'umugabo, umugabo nawe ugabwa n'umugore. Haravuga ati mwageze gutyo kugira ngo ntimwimane. Uravyumva? Urumva hariho agahinda canke inyota umuntu yicishwa mu rugo, kandi akayicishwa n'umuntu ariko amubwira ko ari kubera Imana, kandi atari byo. Umugore ategereza ubwa mbere kuvyuka gusenga nivyo, mugabo agomba no kuvyuka karakamenya abo mu rugo iwe bipanze gute, bitunganije gute, umugabo ava muhira amugiriye gute, abana bigenda gute. Rero umugore mwiza w'umunyamasengesho ni umugore afise urutonde, kandi umugore ashira imbere ibikorwa. Mu bisanzwe amasengesho ni sawa, mugabo ijambo ry'Imana na Yesu yarabivuze ati abahiriwe se baryumva gusa, n'abaryumva bakongera bakarikora. Ugeze mu gitabo c'Imigani ngice cya 30, hariho ahantu Bibiliya igereranya umugore n'ubwato bw'abadandaza. Avuga ngo umugore mwiza atunganye atanu wo muronka w'ikimaze kirekire, ngo ameze nk'ubwato bw'abadandaza, ngo indya naho zoba ziri kure, ngo arashikayo akajya kuzizana akagaburira umuryango. Uwo mugore umugabo wiwe ahagaze hose aramurata, n'abana bakamushingira bakamuvuga neza. Mu yindi mvugo rero hari ubunebwe bwinjiranye mu masengesho, sivyo? Buragenda kandi ntibwiyerekana ko ari ikintu cy'igitero cyateye umuryango, bukitwa bwo kwishigikira ko Imana irabitahura, ahubwo umugabo ni watavyumva. Umugore agacajana wa mugabo mu masengesho ati munsengere jewe ndafise ikigeragezo cy'umugabo, ntagomba ko nsenga, hari ibyo abanza kuntuma, ibi nibi zikaba ingorane. Ugasanga urugo rwarasambutse, niho hahandi wanashaka hinjira imishwana. Umugabo ugasanga arakwankira gusenga, kandi
atari ko yarasanzwe ameze ntushishoze impamvu mbega oya se nivyo nahatokwankira mu bisanzwe ijambo riravuga ngo ikintu cyose cyashiriwe umwanya wacu yego hariho umwanya wo gusenga hariho n'umwanya wo gukora ibindi yego ibyo byose kurangura amabanga yabubatse guteka nimba ushobora kuraba nimba uteka cyangwa ukaraba ko umukozi yatetse ukaraba ko ipataro y'umugabo igoroye ukaraba ko ikirato bakimusigiye nk'umufasha nyene mu rugo ntibikubuza umwanya wo gusenga ibyo urabikora ukamutunganiriza byose ukongera ugasenga na ya masengesho yawe mwubakanya akayashigikira ego kavuga tujya nasenge n'umugabo nasenge n'umugore w'ibanga Imana yarakoze ko mumba ego pastor dusimbize mbega nizihe ngaruka zikunda kuba kuri ivyo bintu kuko umugabo yagenda aravyuka mu gitondo ngiye ku rusengero dufise burakeye canke y'amasengesho yo mu gitondo ku mugoroba mfise uko mwumva ukamari muri vya bindi umugore abazi yuko vy'ukuri yubakagira umuntu yatoranijwe iyo umuntu atamuha umwanya w'ikiyago iyo uwo mupapa ataboneka muhira ngo abana bamubone atanezererwa n'abana ugasanga nta mwanya vy'ukuri w'umuryango agifise ugasanga hariho n'abakozi b'Imana usanga akava nko ngaha akiyunguza akagenda mu yindi ntara akamara y'amezi n'amezi ntatashe muhira ntazi uko biriko biramera ingaruka niyi no kuri wa mugore wa wundi nyene usanga turi muri ingaruka zirahari kandi si nziza ni mbi wanashaka cyane ubwa mbere yo uzica umubano hagati y'umugabo n'umugore abantu bategereza kuba bari umuntu umwe ugasanga babaye babiri ugasanga ivyiyumviro ntibigihuye hakaba na ca kindi cyuko hageraho umwe yikuramwo mugenzi we sivyo kuko umugore abayeho nk'umupfakazi kandi agifise umugabo akifuza umugabo akamubura umwanya wose ngo yagiye gusenga ngo afise abo yakira ku rusengero turaye mu masengesho ugasanga na yamatashe ndarushe nta mwanya wo kuganira afise bamubwira ibintu si hari ni ingaruka nimbi kuko usanga wanashaka niyo Mana bavuga mu nzu iwabo atayikibaho niyo kwizina gusa uravyumva ico cyambere ntayikibaho kuko Imana iravuga Paulo no yavuze ati jewe ni naba nuzuye mpemu yera yego nzoba nuzuye n'ubwenge ni ibintu bibiri bidasigana yego wuzuye mpemu gusa ubwenge ukabusiga uzokwicuza ntibigenda mugabe iyo bigendanye ari bibiri birakubwira ati rero iki gikorwa y'amasaha n'iki gikorwa y'amasaha nta kuntu umudamu wayo bagukeneye ngucu umubwira ngo wewe nta mwanya ndagufitiye mu kanya mbanje kwitaba umuntu andondera ku rusengero ahubwo yaba wari ufise ubwenge warindirizwa kurondera ku rusengero nivyo ukabanza ukitaba madamu wawe warendiriza ayo bantu musengana ukabanza ugatunganiriza umugabo niho uba ufise ubwenge ikindi cingaruka niki ni ku ndero y'abana indero y'abana irapfa kandi gapfa abana bawe birivuga ngo bateza kuba ari abana bivyitegererezo bubaha Imana bagenda nk'uko bibereye nico gihuzo usanga kenshi abana kubera kubura papa kandi bamufise nta mwanya bafitiye kubera kubura mama ngo abahanura nta mwanya afise uzosanga barezwe n'isi kandi wowe wateza kubarera atari huri nico gituma uzosanga kenshi uzuraba ama statistique tumaze kubona abana kenshi bavuka mu ngo z'abakozi b'Imana bakubwira ko atanumwe azokorera Imana bariko ati twebwe ntitwifuza kuzokorera Imana ico kintu kirahambaye cyane cyarabakomerekeje papa ntibamubonye kubera yavuga ko ari gukorera Imana mama ntibamubonye kubera yavuga ngo ari mu masengesho umwana w'umukobwa ataronse impanuro za nyina akamubura ejo azokomereka nubwo yokomereka agatwara inda cyangwa akagwara yego yaguye mu caha mugabe ico caha gikwiye kwagirizwa abavyeyi biwe ubwa mbere kubera nibo bakigizemo uruhara ntibigeze bamuhanura ngo bavuga ati witwara gutya ugenda uko hari n'abana rero bageraho bakura bakavuga ati jewe byanshikiye nzorinda mpfa ntababariye mama nzorinda mpfa ntababariye papa kubera ko iyo aje kunganiriza akandera nkuko byari bikwiriye iri sanganya nagize njyane kugira rero abavyeyi bagomba kumenya ingaruka zavyo nimbi ikindi cya kabiri nuko usanga hari kudahuza hagati y'umugabo n'umugore kuko umugore mu bisanzwe
nama ndavyigisha burya inzira ishika mu mutima w'umugore ica mu matwi ni mu gutwi kandi hantu ica nibikunda umugore aragomba yuko umugabo amutirira attention keya no mu matwi shikeya tuyumva umugore yo kavuga amajambo y'ubugugu kuko afise menshi nivyo kandi ko bameze nibisanzwe mugabo kubera gwa rukundo nawe Imana ahubira kutaza kumukunda uramukunda nayo majambo nyene sivyo akakuryohera ni sawa ukamureka akavuga kuko biramusuraje akiruhura hama yamara kuruhuka yabigusutse ko byose ukamuremesha ukamubwira amajambo meza mato ukavuga musha muri yamara amahoro bizogenda neza mugabo kwa muri bati ibyo bintu byabaho waherenda kwisabye sinkeneye kuvyumva uramuzibije kandi urumva aruzuye presiyo bugesera uyu munsi arayabitse negera yabitse uzosanga muri we harimo kuzinuka kuvugana nawe hama na bya bindi rero bitegereza kumanura ubwiza mu rugo ubwiza bw'Imana yego kuko adoration mu rugo nta handi ibera haje ibera mu gitanda ntihajya nyene ntibazokubeshe ngo uvuye ngo umuporoti w'inzongo nta bindi bintu nizere ko abapasteri canke abantu bose b'abakozi b'Imana n'abantu basenga ibi vyerekeye n'abantu atari abakozi b'Imana n'abashinga ntahe bandi mu byumve ko adoration ari mu gitanda ni mushitsi ico kintu muhimbaza Imana yego kubagira adoration nico yaturemeye uravyumva ubwiza bw'Imana bukamanuka mu rugo rw'umuntu ni hariya mu gitanda kabisa kandi mugija mu gitanda naho yego hariho le preliminaire sivyo kuja tawutangura kuririmba atasenze niki atihanye atitunganije kuja imbere y'Imana no mu kuja hariya ntugenda uriruka n'ibiguturiya ntugenda uriruka n'amastress uvanye hanze mukankamirana ngo mushikeyo Imana ntiza rero byose bica mu kiyago mu mutwe mu mutima byose bica mu kiyago bica muri kwa kwihanganirana bica muri kwa kubabarirana kuko umuntu arongo yagomba kumenya ko atarongoye marayika umuntu arongo amenya ko atagiye ko mu marayika ni umuntu ashobora gukosha mugabo yo muri ko muraganira kwa kubana kukabaho mu rugo ivyo bintu murabirengera urukundo rurabifuka byose ugasanga nta kibazo kirimo mugabo ni waguma ku rusengero nta bindi wavuga uzoja ku rusengero utwenge abantu bose bahumurize ubwira uti bagati dufise pastor mwiza washikame n'umugore yavuga urarakaye ucika intare ugeze muhira kurumva bwabugwa neza ntabuhari uranyumva mu nyuma gacu usanga noneho niyo ngo bavuga ati umugore yashika ku rusengero yabona umugabo wiwe ingene ari karavuga ubutumwa aha murara abantu n'ibintu umugore akavuga ati ariko mana kubera ko umugabo ntamubona muhira umugabo ndamubona ku rusengero uravyumva ugasanga umugore ni wa mugore w'incabaganya bariho bafise iminwa nk'indodo kabisa ashobora gutuka umugabo iminsi 2 gahera 3 atarahagarika sibyo cyangwa bugaca bukongera bugaca akiri karamusatiriza nyene ibisonga by'amajambo yashika ku isengero akaba marayika avuye mu ijuru umugabo yamwitegereza avuga ati uyu ni banje none ko atari we mbara ntahana yashika imuhira akipfuza Imana akaba ati Imana Yesu umugore nabonye mu isengero yaba ari we ntahanye muhira rero ivyo byose rero bitumwa nuko umwe canke uwundi so ataheba muhira akita ku rusengero Jenny baza kandi yuko twogerageza kubwira abavyeyi batwumviriza mu byukuri ifoko tugira equilibre hanyuma ikindi naco nyakobahwa apotre mbega abana bosahiriza ikiyo bafise nk'umupapa afise ibikorwa byinshi ku rusengero umumama afise ibikorwa byinshi uko ubunye hari abana benshi usanga bakuze batunga bazoraba kiganiro mbega iyo wabona ko boko intervena gute iyo wabona ko biriko biranka mu bisanzwe umwana ntaco intervena kutaki mutoje hakiri kare biragoye kuko imwana utamukundishije ikintu ntacakunda ugiye uramwereka kuko mu bisanzwe ishengero rikuru navuze ko riba mu rugo mukundisha uvuta imwana twiganiye indirimbo ugatora igitabo cine wabuti
mukayitera ukavuga uti rero je ndirimba nabi ko je ndakuze yego wewe sigarura yiga neza ku mugoroba ni uhavuririmba nuja kuturirimba kurongora sivyo hama uti wewe rero usenze turahezagira ni naka dusenga ukabimwumvisha kumva ko binanezera umuvyeyi yego cyane rero muri ico gihe akenshi hari abagomba gusiga inyuma abana ukamenga ntibibaraba umugabo wese usanga icyo gufasha rero hageze ntacyo gufasha kuko ntaca bafise muri we ivyo byose biva hehe babavyeyi yego cyane turabashimiye cyane apotre reka tubandanye ikiganiro cacu nifuza yuko hariho abapasiteri ngira ngo ivyo bintu bibashikira kutamenya sinzi ko ari kutamenya canke usanga ari babatewe nabo ko nabona n'abantu baraja mu ntege nke yego kano kanya twobabwira iki ni iki twobwira abafasoni babo ingene bo vyifatamo muri kano kanya hama ni iki twobwira abo bapasiteri hama ni iki twobwira aba mama nabo ubwa mbere hoho nukugira ngo bagerageze bagwanire iteka ryabo kuko iteka ryo ku rusengero ntirikwiye oya burya iteka rihambaye n'iryo uhabwa baravye umuryango wawe cyane ni ikintu gikomeye cyane rero Pawulo avuze ati abe umuntu atagira ko agasembwa atagira ko umugayo atari inkazi canka ari umuntu agirwa inama mu bisanzwe abo bakwiye kuvyumva Imana yahamagariye gukora mu rusengero ibademubirije muhira oya muhira haguma ari hakuru bagomba kumenya ko ivyo bokora vyose nubwo bobwira abantu ubutumwa bakihana nubwo bosengera abantu ibidayimoni bikabavamwo mugabe icaha cyo kutitaho imiryango yabo kizotuma batabona ubwami bw'Imana Hokano gasubiremo karakomeye gasubiremo bakumve neza vy'ukuri ko karahambaye kuko umuntu yoguma aja kubandana mu rushengero mu bikorwa akibagira wa muryango Imana yamuha wo kibaza ko ariko arakorera ijuru nk'akarorero ni ikintu gikomeye kuko iyo umuntu agiye mu kutamenya na satani bugiye aje kurwanya umuntu w'Imana amugwanisha ibisa n'ivy'Imana kandi atariyo ariko ndavuga rero nti umuntu nubwo yogira amavuta akaba kanga ibisigo n'abadayimoni bagahunga agasengera abantu bagakira akavuga ubutumwa bwiza abantu bakihana nukuri hagira igikundiro kwisengero mugabo icaha cyo kutitaho umuryango wiwe ni icaha kizotuma ivyo yakoze byose bibimfa gusa adashobora no kwinjira mu bwami bw'Imana nimba Yesu yaravuze ngo kuri uriya munsi hari abazoza kurugi bavuge ngo mwami erega jewe naravuga ubutumwa bwiza jewe naravugishwa erega jewe nakoze n'ibitangaza Yesu yavuze ngo ni muri Matayo igice c'indwi ngo nzobajinjibura ngo ndababwire ngo mva imbere mwabivumemwe mutigeze mukora ibyo kugororoka mu bisanzwe sinigeze menya ikintu mwakoze mu bisanzwe iyi nzu turi mwiyi ntuvuye ngo ihagaze kuri izi mpome ibi tubona kugira ihagaze ku cyo tutabona ihagaze ku mushinge cyane go umushinge w'ishengero rero n'umuryango rero ntiwoza kumbwira ngo uri pastor uri bishop uri archbishop uri apotre cyangwa uri bya bindi byose bitwa mugabo muhiri wawe bakunze nk'umupagani ngo mbwire ngo zoja mu ijuru nuko ndagushimiye gose kuri ico kintu nibaza ko hari ibintu usanga tutavuga ahera tubivuge ngo en public ariko babikenewe kuko umupasiteri ni umwana w'umuntu umukozi w'Imana wese ni umwana w'umuntu imbere yuko aza kuba umukozi w'Imana yabanje kuba umwana w'umuntu rero kuderapa gatoyi cyangwa gushiramo ingufu zawe zose mu gikorwa c'Imana waboza kuri kugira neza we rero satani hagusanze ni hamwe burya Adamu na Eva iyo Eva ataja kure canke Adamu ngo aje kure ya Eva inzoka ntiyari ku murongo ngira ngo bari guhanahana ivyiyumvire ngire bavyishako bari kwibutsa bati Imana yavuze ibi rero ikintu cyose naho cyo wakiriho cy'urusengero kikwigiza kure y'uwo mwubakanye umenye yuko aho hantu haroroshe ko satani hagusanga kuko ku rusengero nimugiye kwakira abantu abakurondeza imitwaro niki harimo n'abaza bari bigerageza
yego kandi hakaza abagore beza pe canke abakobwa beza yashika imbere yabo akibebeza bimwe bavuga ngo ni kwibebeza yego akiririsha amosozi akagosora kandi ingohe ari cane. ayisato nyene iraho igomba kukurya yego kubera kwa kuntu utaba uri kumwe n'umupfasoni wawe kenshi ngo muganire. Hari igihe inzoka iyo satani nyene igusukamwo ubwo kwifuza niho usanga kenshi habaye ubusambanyi. Ugasanga umuntu yasambaniye mu cyumba cy'amasengesho yasambaye n'umuntu avuga ngo yaraje kumwihana ko bavuganye ngo ivyo birabaho. yego cane Hari n'abatwaza amada abantu ugasanga iyo ndagiye kuyihakana. Mu minsi yahera twumviza umupasitore kandi ino yatwaje inda umwana w'umukobwa yanka kwemera n'umwana yanka no kwemera icaha amuha amafaranga aje kuyikorora. Umwana arapfa n'uruyoya rurapfa. None uwo muntu kandi ugasanga bukeye atoye ibitabo Bibiliya n'igitabo c'indirimbo asubiye mu rusengero. Cyo gituma ndababwira yuko rero ingaruka ni nyinshi cyane. yego nukuri harimo no gucafuza umurimo Ni nyinshi wanashaka kenshi yumvise umuntu arondera pastor kakarorero yego akaba ari nk'umudamu jewe ndondera yego kavuga ati nukuri umutwaro mvise ntawe nzaza kuha ni wewe yego condition nakubwira nti ubimbwira ndi kubona madamu wanje ngo ni turi babiri yego muri umwe nimba ari byo kuza gusengera yego sinza je nyine kandi hari nk'ikindi kintu peut-être madamu wawe yoshobora gukora ubu utokora rero ngaho haba harimo umutego ugomba kuwusimba ugumana madamu wawe aho ni mu gihe muba musanzwe muganira muvugana niyo rendez-vous ayimubwiye. Hanyuma ikindi naco ni waja gusenga ngo ku misozi y'amasengesho cyabajya gupfukama mu nzuzi no ku mabuye abandi bakaja mu masenga y'iki mugabo ukagenda umugabo yakubujije iyo sengesho ya Imana ntiyumva kuko urumugararije wagararije d'abord icyagezwe cy'Imana yego kuko yavuze ati wubahe umugabo wawe uravyumva yego we wagiye mutasi iryo sengesho Imana ntiyumva. aho hantu sindategera nivyo hariho nk'igihe nk'umufasha wawe abadakijijwe bisobanura ko utamwubaha. ayo n'amakapare akunda gushika Reka twumvikane sa naho yabadakijijwe yego wemeye ukavuga uti ambereye umugabo yego ikintu atogukoresha kimwe gusa yego ntiyokunywesha inzoga cyangwa ukoresha ikindi cyaha cyangwa ukoresha ikindi cyaha nimba ari icy'uburozi nimba aroga ntumbaze cyangwa nimba ari umwese ngo ati mfasha kubesha mugaba ikindi kintu cyo kuvuga ati responsibility iyo uja ndakeneye kuhamenya sivyo hanyuma ukavuga uti nagomba kandi nkene tuvyumvikanye avuze ngo eka ndagukeneye sengera imuhira kuko Imana rezo yawe ntikora ngo nukuri ku musozi gusa aho upfukamye hose irumva sivyo mugabo wagararije avuga ati ndagukeneye kandi ibyo gukeneyemwo Bibiliya ikayimuherera uburenganzira ugaca ugomba kugarariza ukigira uwundi mugabo muhira ngo nuko ngo ntakijijwe ntavyumva wakoze icaha. Yego ndavyumva yego none ndanyuzwe mu yandi majambo ndabitahuye kuko urumva wemeye ko uwo muntu mubana hariho wofu mumuyengayenga reka nakubwire Bibiliya yavuga ni sinzahara bivuga ni muri iceti kebasha yavuga ngo abagabo banyu ngo nubwo boba batazi Imana bayigarara badakijijwe ngo ariko bakizwe barehejwe n'ingeso nziza z'abagore babo. Rero umugore akijijwe akaba afise umugabo adakijijwe ikintu ca mbere amubwiza ubutumwa ni ingeso kandi agenda kubwira nta mugabo wubashe wosaba ikintu gatatu kane ngo areke kugikora kuko nimba hari ingwara abagabo tugwaye ni respect kubaho ncubahiro umuntu avuze kira akabona kabisa wakimukoreye neza wamwubashe wamuhesheje iteka mu rugo mu bisanzwe waheje kumufata bijya bavuga ngo baja kubaha za Jondama n'ibindi babatega by'imiti ntibikenewe umuti nyamukuru ushobora umutima w'umugabo ukawufata gutya n'ingeso zawe gusa nivyo nizere ko bazodukurikirana bafise abatware badakijijwe iki kintu bazogikorerako babubahe kugira ngo bishobore kubafasha n'agakiza gaca gakurikira ngira ngo yoca yipfuza Imana yacu nkuko
yitwa nde yipfuza ingeso imana ya Naomi bon ujya mu yari Rusi mukazana we nuko none ga pastor twabonye tuvuga abagabo ba pastor none tuvuga abandi nabo atari aba pastor abagabo muri rusange hari abagabo batandukanye usanga byabataharangwa ugasanga avuye ku kazi uhera ku wa mbere gushaka ku wundi wa mbere ni mu kabare dimwe turatahura ko mushobora kuja kuganira ivy'akamaro mu kabare kuko harya ubunyegere buyagira kwigufa mugabo kandi be nabo bagabo twashaka mu gice mubabwiye muri rusange kuvyerekeye inshingano zo mu rugo ibintu nk'ivyo bisanzwe by'amateko y'urugo iyabugukijwe n'ubudakijijwe ni nkamwe yego no kuvuga ko ivyo umugabo asabwa ntibimurabira idini basabwa bimwe yego neza kuko umugabo kuba mu rugo ngo yitwa umugabo suko yaba afise ubwanwa cyangwa bamura sohoka yambaye ipataro gusa oya kuba umugabo nakubwiye kujya barura ngo umugabo surucumu ni za nshingano ziwe zo mu rugo arazikora yego kuko nubwo uvuga ngo ubunyegere buyagira kwigufa si misi yose ngo umugani bokwama witwaza ntiwokwama ufise ahantu misi yose uca uvuye ku kazi d'abord wiriwe ku kazi ntiwiriwe ugeze muhira hari n'abagabo badataha kurya saa sita ubu bagira ngo ni kazi ubu n'iki gitoro ntataha yego hari n'igihe yazindutse umwana ntiyamubonye sivyo umugore urumva ntibavuga ikintu na kimwe yiriwe iyo hageze saa 10 Atari gakumbura muhira ugasanga inkumbu nyinshi afise nizo kuja mu kabare none wombwiye yahisemi urugo rwiwe muri ivyo bibiri hagati y'akabare n'urugo ahatungiye umugore n'abana wumva urugo rukuru rwiwe ashize ku mutima n'uruwe ntabyo no kwishura nakabare mugabo urumva ko yindi mvugo rero yego kwa kwitwa umugabo kuba kuri kuramutakarana nukuri je murandi ngivuga nti abagabo mukunda ko twubahwa umugabo kugira umugore akubahe hariho de condition hari ibyo uteza gukora no kubaho utabona hari ibyo uteza gukora kugira ngo ivyo nyene bihagarare ko abone ko akwiye kukubaha nimba uri umugabo umugore wawe ntazi umushahara wawe sivyo bari abagabo banyagaza imishahara yabo iyo ni dossier sensible uravyumva mu yandi majambo umugore namubaje atuhemba ngahe ziba zibaye ingorane ariko mu bisanzwe burya cyakubwira tukeneye ku control abagabo nyabagabo bitayeho urugo rwabo yego konte washaka n'igihe bashire basangira n'abagore babo chaka bati muraza muri madame agahemba ati mwagatangiye yego mu gihe babanye neza sivyo hari igihe umuntu umushahara wiwe ahera ku wa mbere yiyandikisha mu mwikaye kwibari yego sivyo misi yose yahitanye kiyeri yahitanye ikindi bitatu nyandika hakazogera guhembwa wa mushahara we wose wanditse mu ikaye kwibare stadire hahembwe nde uwo kwibare yego none uwo mugabo ukweze guheze bamubonye atonda ku kazi nta n'ikiyo kibiheragaguze n'amahera y'inzu ntiyayarishe nk'abapanze umugore wiwe aheruka impuzungira kuva bagira akimutwikurura bamara imyaka 10 n'ingahe umwana wiwe ntaze kurya umukate ndaherutse ikirato canke agahuzu ntamenya ikintu na kimwe minerevare niyo directeur atumye ko umugabo ko yeso natuma umugore wajya kurira kwishura ati umwana mumwirukane none uwo mugabo kwere yoshikana akavuga ngo umugore ntanyubaha uje utiyubahishije imvira arabivuga nyene ngo ntanyubaha bintu bantu bakwiye kuraba ntanyubaha gute nawe utiyubaha nawe ukibwira ati nawe ntuba wiyubashe kuko nabajya musangiriza uvuga ngo nakagufa baragusuzugura kuko hari abasenda bandi akabasuka mukama murakegeta ibintu mugabo we wafise ahandi pembene yikurira amafaranga yego sivyo canke ugasanga nawe nk'umugore arakora canke afise n'ayandi marovino usanga wewe vyimuhirane witayeho na kimwe warengana cyangwa atewa ikindi akubwira cyo abagabo namwe ko ndababwiye normalement umugabo ntahabwa iteka ngo yemerwe muri societe kubera ari umuntu adasibikiye na rimwe oya ahubwo iteka ry'umugabo nigihe abonye umugore warenganye yego burya naho umugabo yo kwambara ubusa yisha ipataro imwe akayambara umwaka wose mugabo akabona umugore warakuranye impuzu
arakuranya akarato abana biwe kameme bimosheje kandi basa neza Yego. aravuga tujye mugabo naho akenye n'umugabo mwe mumwubaha kuko mu rugo iwe nta kagaye kahari Yego cane. urumva niho bakubaha Na cane cane. rero naho buri umugabo Yego. ukaba ufise amafaranga hari n'abafise menshi mugo usanga wisakaje inzahabu unyonga ikiduga ciza amaresitora meza niyo uryamwo wamufise abantu mufatanye ku rutugu Yego. umunsi mugira amaturune wasize 3,000 muhira Yego. we wari sasa nkana cyawe 200,000 je pense yuko wewe muhiri wawe kwicubahiro Nibibaze. zapi nimwibaze namwe ko ico cyubahiro mu gikwiriye. aya ntaco bukwiye kabisa Biba bigoye. biba bigoye Yego cane. rero ni n'abagore ni vice versa nuko nyene Yego. rero n'abagore usanga badakijijwe wacanga batazi imana kugira wavuze tuvuge n'abandi hari n'abagore usanga ari abasazi yasaze umusazi wa nzira urumva atubaho umugabo amutukira imbere y'abakozi usanga uwo mugore ni jinyaguza uwo mugore nta programme ziwe zizwi agenda mu gitondo akazogaruka ashatse hari n'abararayo muri no myese ngo hari n'abararayo kavuga ati mu rugaro no muzi ntaha je iyo ndi n'abagenzi twavuze ko turarayo Yo. ntiye bivugaye n'uwo bubakanye none wombwira kweri ngukeneye gushika mu rugo wakwita umupfasoni ntivyo ukunda Birumvikana. rero yabo umugore akeneye gukundwa ubwo rukundo agomba ku mugabo hariho ibyo rusaba Yego. yaba umugabo akeneye kubahwa Yego. yubahwe n'umugore wiwe uko kubahwa hariho ibyo gusaba umwe wese rero akora ibimwerekeye Ahagarare mu kibanza ciwe. ahagarare mu mugabane wiwe mu kibanza ciwe niyo bihagararamwo neza icyo ashaka arakibona Yego. Nagira mvuge ngo ame. amen Amen. Nibyo mazwe kuvuga kuko urumva ni ame bica bigenda neza. Yego cane. nuko Pastor ndabashimiye cyane. ikiganiro numva umenga twokibandanya gose kikabandanya. Ariko ndabashimiye cyane muzogaruke kandi nukuri turabashimiye ku mwanya muha societe. Ibikajya kenshi ibikorwa byacu bizotuvugira niko bibiri tubwira urumva ibikorwa sibikoreshwa amaboko gusa hariho n'ibikorwa byo gukiza imitima aho ugasanga umuntu uramutereye iciyumviro mugiriye inama gutyo biramuhinduye yego cyane turabashimiye cyane yego murakoze bane bahezagire namwe yego murakoze